N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu mugabane wa Afrika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, byaraye bibaye ngaha mu gihugu cacu kuri General Alain Guillaume uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, yaraye aciriwe umunyororo wo guherayo. Urubanza yariko araburana muri sentare y'iyungururizo yaciye arutsindwa. Gutsindwa urubanza kwa Bunyoni benshi barabona ko harimwo igipfungu kinini, harimwo ibinyegezwa vyinshi hakurikijwe ukungene Bunyoni yaciye aburana, ibindi bakanga ko aburanira ku murango, ku mugaragaro, bakamujana mu mwiherero. Bunyoni akaba avuga ko ivyo ubutegetsi buriko buranyegeza bumujana mu mwiherero ari vyo bituma bamubeshera, bakavuga ko yatsinzwe urubanza, abacamanza bakamukorera urusyo, bakamwikoreza inteba ishushe. Naho Bunyoni rero muri urwo rubanza yaburanaga, akaba yari yaburanye muri sentare y'iyungururizo nyine, aho yari yaraciriwe umunyororo wo guherayo. N'ubu iyi sentare yaciye yemeza ko General Alain Guillaume Bunyoni afungwa umunyororo wo guherayo ubuzima bwe bwose, kandi ko Bunyoni amatungo ye atandikishije mu yandi matungo atunze, ayo matungo agomba gufatwa agashigwa mu minwe y'ikigega ca leta. Ikindi Bunyoni yahanishijwe n'ukuriha imiliyaridi 72 zose z'amafaranga y'amarundi, izo zikaja mu kigega ca leta. Ivyo bihano vyahawe General Alain Guillaume Bunyoni bikaba biboneka ko bikomeye cane, ari ukugira ngo Bunyoni bamucinyize, Bunyoni bamwake ivyo vyose. Imiliyaridi 72 Bunyoni nizo yaciwe. Benshi bakaba babona ko rero ivyo bihano vyahawe General Alain Guillaume Bunyoni ariko kugira ngo bamwake n'utwo afite twose, canke n'utwakamuvanye mw'ibohero, utwo yogatanze ngo bazuve muri iryo bohero natwo batumwambure, asigare nta kintu na kimwe atunze. Ivyo vyose babona ko ari politike yo kugira ngo Bunyoni azopfire ngaho mw'ibohero, atazongera kugaruka muri politike y'u Burundi. Uyo ni umunyororo babona ko ahawe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ko yoba ari we yategetse abo bacamanza kumucira umunyororo wo guherayo, atazonataha ngo agaruke muri politike y'igihugu c'u Burundi. Abanyapolitike barabona ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakora, avuga ko ariko aragwanya ba kaboko, benshi mu Barundi batariko baravyishimira cane abo bakorana, abo bagendanye, abo babanye mw'ishamba, bakaba bavuga ko Ndayishimiye ariko arabihinduka. Ivyo vyose nivyo babandanya kugenda bashikiriza.
abandi bari bari muri dosiyo imwe na Bunyoni harimwo Colonel Desire Uwamahoro na Destino, abandi bo baciriwe umunyororo w'imyaka 15 nk'uko sentare y'intango n'ubundi yari yaciye iwubacira. Ibihano vyabo vyagumyeko, bose batsinzwe. Uru rubanza benshi bakaba babona ko ari urwa politike ngaha mu Burundi, ko bariko barahanwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ko ari ibihano ariko arabayihera. Abo bose basomewe abavoka babo canke ababahagararira mu manza ntago bari bahari igihe uru rubanza rwasomwaga. Ivyo vyose rero ngo bikaba biboneka ko harimwo ibinyegezwa vyinshi muri runo rubanza. Bunyoni yagirijwe ivyaha vyinshi, harimwo ibishika ku vyaha indwi vyose, harimwo no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Umupfumu bavuga ko yagomba kwica umukuru w'igihugu akaba atarigeze yumvirizwa ngo azanwe muri sentare hemezwe niba koko ivyo bintu yarabikoze canke atarabikoze. Bakaba bavuga ko uwo mupfumu niba nawe yashaka kwica umukuru w'igihugu, uyo mupfumu nawe yofatwa agapfungwa kuko yaragiye guhekura igihugu cacu c'u Burundi. Kandi binavugwa ko ngo yoba yaranakoreshejwe no mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Umupfumu ngo yaciye avyiyemerera. Niba rero yaravyiyemereye, ni ukubera iki we adafatwa ngo afungwe? Niba Varisito Ndayishimiye ivy'uyu mupfumu yoba atabiziko. Umuntu yemerera ko yaragiye kwica umukuru w'igihugu ntago yokabaye yidegemvya, yokabaye nawe afatwa agahagarikwa agapfungwa. Tuvuye kuri iyi nkuru y'urubanza rwa Bunyoni tuje mu ishirahamwe Akati Burundi. Akati Burundi rirahamagarira ubutegetsi kurondera uwitwa Bizimungu yaciye anyuruzwa avanywe muri zone Cibitoke ngaho mu Ntahangwa, muri zone ya Cibitoke nyine ca Bujumbura, aho uyu Bizimungu yaciye anyuruzwa n'abantu bataramenyekana. Bakaba basaba ko kandi abaryango ba Bizimungu batosubirwa guterwa ubwoba n'abanyuruje uwabo. Bagasaba leta ko yorukora amatohoza kugira ngo hamenyekane aho uyu Bizimungu yaciye ajanwa, na cane cane ko hikekwa ko leta, abapolisi bo mw'iperereza ari bo boba baramunyuruje bakamutwara, bakaba ari bo amupfunze. Ariko bakaba bararondeye ijya nino muri kasho k'iperereza kari hafi ya Regina Mundi, ariko bakaba baraciye basanga atawuriyo. Abapolisi bavuze ko uyu Bizimungu atariho apfungiye, ko nta n'uwo bafise, ariko ku makuru abiwe bari bafise bakaba bari bamenyekanye ko ariho yoba yaratwawe gupfungirwa, akaba ariko arahohoterwa. Ni kenshi cyane hagenda humvikana abantu bagenda bafatwa n'iperereza, ariko iperereza ntirice ryemera ko ari ryo ribapfunze, hama abo bantu bakabandanya bapfungwa bagafungirwa ijya nino mu busho bw'iperereza, ababo bakazorondera bakabaheba canke bakabicira mu iperereza. Inyuma yo kubicira mu iperereza, ibiziga bakaja kubita kure iyo mu ntara zitandukanye naho baba baraciye bagenda bafatirwa, hama ibiziga bigatogwa iyo atawuzi ivyo biziga ari ivya bande. Abajejwe intwaro baho ikiziga catowe bagahita batanga itegeko ryo kuhambisha bene nk'ivyo biziga biba vyaciye bigenda bitogwa iyo.
Amakuru rero akemeza ko ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Ishirahamwe Akati Burundi rikaba risaba ko ubutegetsi bwokora itohoza kugira ngo hamenyekane aho Bizimungu yaciye ajanwa. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.